Bujaje TV ngo twebwe turi muri Festicab aho turi muri competition idasanzwe bagabaje gutanga ama award tukatugura tugane na Fanny Lavine umwe mu barose award meilleur film akaba yarose ama award abiri atandukanye agira tuganire atubwire byinshi kuri we tubwire uko byagenze kugira aronke iyo award Fanny Lavine ni sawa gato tubwira umunezero ufise wavuye kuko jewe umunezero ufise numva ari ubisazi vrema ntimuvugishe umunsi nabasanga navuze bitari ivyo uyavuga naco twabonye warize ibintu emotions zidasanzwe ndanezerewe cyane gose bereke trophy bayibone neza nkayibonye trophy envelope ibi certificat Fanny Lavine akajambo kamwe kubakunzi bawe Ego turi muri Festicab aho turiko turaganira na bamwe mu bashoboye kuronka award zitandukanye ku mafilme yabo yari muri competition byari ibintu bimeze neza cyane byari ibintu byo gushima Fanny Lavine yarize ibintu birakomera barose ama award menshi atandukanye twatugira tuganire gato na Miss Popularity nawo atubwira uko yabonye film ni sawa ni Budget TV mwafashe gute ukuntu Fanny Lavine umukenyezi yashoye kuronka award ya meilleur film biraryoshe cyane kuko yatubwiye akinye filme y'ubuzima bwiwe hama kenshi iyo aciye mu bintu umuntu aciye mu bintu bikomeye haragira igihe akihebura mugabo we yarashoye kugira ubwo bushizi bw'amanga arakora film yo kuba yabaye ayambere ni kintu twese twari muri salle twaryohewe n'ukuri byari biryoshe akajambo bwira abakenyezi bitinya kuba boja mu bintu byo gukina amareresi hari igihe umuntu aca mu bintu bikomeye hanyuma agashira umutima kuri ivyo ntashira umutima ku Imana yamuha n'icyo ashoboye yaciye mu buzima bukomeye mugabo yarashoye kubirengera uyu munsi ageze kuri intambwe rero n'umuntu wese ashobora ko aca muri ivyo bihe narengera ayo majambo bamubwira hama haguruke akore akoresha Imana yamuhaye hama azatera imbere merci Miss Popularity Burundi 2020 basanzwe akina filme nawe canke yarageze kubigerageza wapi kabisa nakina hamwe Fanny Lavine yo gusaba mukorane filme uwo mubwira gute navyo nzi ofetse nandike ndabesha sinzi gukina film akubwiye ati uwo byiga nkuko nawe yabikoze kubera ko peut-être atari passion yanje nabatwe nkora ibintu urumva uko bidakenewe si byiza hajya gupfa gukora ibintu byose bakora ikintu wumva muri wowe ushoboye aho ushobora gutanga gufasha abandi je muri sinema ntibagiye kubesha vraiment akajambo k'agasunika rugi ku bakunzi ba filime ndundi n'abakunzi bakunda imico n'akaranga by'u Burundi tubashigikire filime ni kimwe mu bintu bishobora gutuma tudandaza ishusho ry'igihugu cyacu so tubashigikire barakeneye gushigikirwa umuntu wese twabishoboye abikore Miss Popularity tubashimire cyane murakoze namwe nkuko mubona turi muri EF party ko tuganira n'aba abantu bashe kuronka ama award muri Festicab ni cinema ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu bimeze neza cyane ni ibintu byo gushimira Imana ni ibintu bidasanzwe ni ibintu umunezero udasanzwe Fanny Lavine yarize tukumwe na Liberty ni sawa ese neza cyane turi muri Festicab aho ashoboye kubera competition y'amafilme yabaye ayambere umukenyezi Fanny Lavine akabashe kutahukana award akajambo kamwe kuri Fanny Lavine na Fanny Lavine ni hejuru cyane kabisa yarabikoze yagize amahigwe filime yiwe ikadra na teme y'uno mwaka yo kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abadamu ico kintu kuba yarakoze filime igahura ikaba ari nziza igacihura n'ikivugo cy'uno mwaka kabisa hejuru cyane Liberty tuduge ngakugira tuboneke Estime ngwana Liberty uri mu bari bashoboye kuja muri competition ariko batashe kuronka amahirwe ubi vyakira gute nta gashavu nta shavu ribamwo kuko mwisanze competition buri giragira icivugo niba ntakoze filime ngihure n'icivugo ci festival ntabwo bisobanura ariyo filime yitwa Cops Enemy
Cop Cinema nta mafaranga yatwaye ariko ni film iri pro kubera iki nihura na teme ya festival y'uno mwaka. Rero jewe numva ari sawa cyane parce que bagenzi banje bashoboye guprogressa. Maybe next time it can match with the theme of the festival, then I can win it. I'm happy, man. Liberty 2020 award zingahe muri filme kuvyo yabonye? Brother ni zose kabisa. Zose ko. Ai. Ati kumwe n'umwe mu basare bashoboye kugira amahirwe yo kuronka certificate zitatu na award hamwe ni Arose award ariko filme yiwe yashoboye kuronka agashimwe. Estime akajambo kamwe kwanza ku munezero ku bakunzi ba filme ndundi n'abakunzi basanzwe bakurikana iby'amareresi. Vraiment ndaryoye cyane gose mwe ku mutima uko Imana iraneturuye uko sinema nije nayanditse yitwa isi ibira. Ego aba ndabakunda cyane gose nivyo ngira ngo ego Estime mereke ama certificate warose iyambere usigure. Iyambere bavuze ko ari certificate ya image nziza muri filme yiwanje niyi. Hanyuma iya kabiri nayo niyo rero na yitwa makategori twari turimwo ya court metrage ya long metrage je yiwanje yabaye ya gatatu. Nayo bace batanga ku muhungu wa mbere azi gukina neza yakinye akabiryosha. Ego Estime ugitangura gukina filme ibi ni wari ubyiteze wobwira icyo abantu batangura ibintu batabona inzira yo bariko barajace batabona ivyo bariko barakora? Vraiment nukuri nobasaba yuko bokomeza kuko ni filme mu kwikina ni ibintu vya mbere bituma wuguruka mu mutwe, ni ibintu vya mbere bituma uraba kure filme kandi ubu uriko uratanga message mu gihugu cyawe cyangwa mu isi yose. Icyo gituma nosaba abantu bose nta bintu by'ibisazi tuko turagira cyangwa ibintu ngo by'ibishego cyangwa by'ibiki oya, ahubwo tuko turatanga message mu nuzenya mu gihugu cyose no mu isi yose. Ego gusa Estime naho filme zashoye kuronka award baravuga ko filme zacu arizo mu quartier zikaba zishaka kuronka award mu Burundi ariko hamwe yoja muri festival internationale idashaka kuronka award. Ikintu ngiye gukora kugira ntuzuronke award gusa mu Burundi uzironke no mu festival atandukanye mu bigo byo hanze. Ikintu ngiye gukora niko turashimye ko na Festicab kuko ari inyigisho yateguye itwereka ingene tugiye kurealiza ibintu gukora ibintu ivyo izo nyigisho twarosere tugiye kuzikomeza tugasaba leta rero idufate ku mugongo kandi tugasaba kandi n'abaproducteur baduha ivyuma bikomeye amatwe za nyigisho twaronse bitume natwe tuzitanga rero kuri bose. Ego hari umwe tubona muri kumwe wewe mu ma award Estime yarose hari icyo wafashije cyangwa warakinye muri filme yarose kama award? Bon ndaryoye cyambere ho n'umunezero mishi cyane, n'umunezero mishi kubona Estime yaronse. Ni igikorwa twakoreye hamwe cyaturuhije na cyane nk'umugwi wiwe rimwe potus nukuri ni ntabwo ikomeye cyane. Ubushime bwawe bwinshi sinubikiri novuga n'umunezero mishi cyane. Estime akajambo kamwe kuri cameraman cyangwa editor bakoreye filme Landry SP akaba asanzwe ari no mu director asanzwe akora indirimbo zanyu n'indirimbo zitandukanye. Akajambo numubwira Landry nabandanya akora ibintu bya filme kuko n'umuntu yibaza cyane gose mu muziki. Oya sikuvuga ngo ari muziki aribaza cyane gose kuntu byerekeye inuzenya kuvyerekeye amaklipe gusa aje no muri filme kuko ni ibintu bya mbere biryoshe cyane gose. Ni ibintu bituma bimudugiriza n'izina nk'ubu ararose nawe nyene ikintu bivanye na image ziwe nziza. Ego Estime tubashimire cyane. Ego murakoze namwebwe. Merci beaucoup. Muko mubona turi muri Festicab aho turi muri EF mu kigo ndangamico cy'abafaransa tukaba duhejeje ihiganwa byagenze neza barose ama award turiko turakeza abantu bashoboye kuronka ama award Abel. Rumwe mu bashoboye kuronka certificate no kuronka kabahasha tubwire icyo warose uvuge umunezero kwanza wawe kuba basanzwe bakurikirana filme ndundi n'abakunzi ba muri rusange. Je ndanezerewe cyane kubera ibi ndose abagize hejuru babonye ko ari byo nkuye mu bikorwa nakoze, urumva ndashimye cyane. Abel twaganire mbere y'igivuga ati nukuri jewe ndaza kuronka award wayirose nkuko byagenze iwiteze iki warose meilleur montage ni kuvuga
ama image meza yakozwe neza yanyanyuwe neza. 2020 wizeye iki muri 2020 ufatiye ku byo wabonye? 2020 ngiye kubandanya nkora kugira mu wundi mwaka ngire nzobe na filime ya mbere izotoka ndavyibaza nzobandanya nkora n'umwete mwinshi. Abel tubashimire cyane nizere yuko vuba cyane mugiye kutwereka ibindi bikorwa bitandukanye kandi filime zanyu mutege kuronka ama award gusa ejo uzokora na filime ironke award hanze y'u Burundi. Cyane gose. Garagariza umunezero abakunzi ba filime ndundi n'abakunzi ba muri rusange. Abakunzi ba filime ndundi mubandanye mudushigikira turabakunda mubandanye mudukunda mutuba hafi ibikorwa turacabaraya dukora muhezagirwe. Sawa. Nkuko mubibona tukaba turi mu kigo ndangamico cy'abafaransa tuko tuganira na bamwe mashoye kugira ikintu barose muri competition tukaba dusavye yuko mwoshigikira filime ndundi nkuko mubibona ni ibintu byiza cyane bavuze ibingoma barariko bafata akantu nivyo gushimira Imana cyane gose.